Good morning, everyone. mwaramutse neza mwese. It's hot. harashushe? Very hot. harashushe cyane. 저기 혜진아 가서 선풍기 좀 가지고. 내 방에 있는 거 가져와. 형제 데려가서. 오케이. Good morning. ego mwaramutse neza. It's okay. bimeze neza? Open the Bible this morning. twugurure bibiliya uno munsi Book of John chapter 3. mu gitabo cya Yohana igice cya 3. Book of John chapter 3. igitabo cya Yohana igice cya 3 From 1 to 7. kuva ku murongo wa mbere gushika ku w'indwi. hari You umuntu can read it. turashobora gusoma. hari umuntu mu bafarisayo yitwa Nikodemu, yari umukuru wo mu bayuda. uwo aza kuri we mu ijoro aramubwira ati, mwigisha, turazi yuko uri umwigisha yavuye ku Mana, kuko ata muntu ashobora gukora ibimenyetso nk'ivyo ukora, shiti Imana iri kumwe nawe. Yesu aramwishura ati, nukuri ndabikubwire, iyo umuntu atavyawe ubwa kabiri ntashobora kubona ubwami bw'Imana. Nikodemu aramubaza ati, umuntu ashobora ate kuvyarwa ashaje? Mbega yoshobora gusubira mu nda ya nyina akavuka? Yesu aramwishura ati, nukuri ndabikubwire, iyo umuntu atavyawe n'amazi na mpwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. Ikivyawe n'umubiri naco n'umubiri, ikivyawe na mpwemu naco ni mpwemu. Ntutangazwe nuko nkubwiye kuvyagwa ubwa kabiri. Amen. Until number 7. Twagejeje ku murongo w'indwi. Today's title is You Must Be Born Again. uyu munsi icivugo nuko kivuga ngo uteza kuvuga ubwa kabiri. Everyone, are you born again? Bene data mwese mwaravutse ubwa kabiri? Yes. If born again, you are no more belong to the earth, they are belong to heaven. Rero iyo umaze kuvuga ubwa kabiri ntuba ukicigenga, ahubwo uba ugengwa n'ijuru. Every insect or birds, they twice born. Agasazi kose karazunguka mu kirere. Like this caterpillar turn to makujya ku kinyabwoya butterfly. kiraheza kikavamo ikinyugunyugu. Amen. Amen. That's why firstborn, we are born with sin. Rero nicyo gituma ubwa mbere ivuka rya mbere tuvuka n'icaha. That's why already people appointment to go to hellfire. Rero nicyo gituma abantu bose bamaze kugenerwa kuba bo kuja muri Gehinomu. Therefore this not option. Niyo mpamvu nta mahitamo erega ngaha. 아니 일로 가져야지. Bring pasta. Bring to here. Therefore born again is very very important. Nicyo gituma kuvuka ubwa kabiri n'ivy'igiciro gikomeye. I was born again year 1986. Navutse ubwa kabiri mu 1996. After born again, before my focus in tears how to live more better life in this world. Imbere ko mvuka ubwa kabiri ndi umuntu yisunga gusa kwiranye no shaka kubaho neza mu buzima busanzwe. But after born again, my focus changed. My life focus changed. Ariko maze kuvuka ubwa kabiri ivyitego vyanje aho mpanga amaso harahindutse. I'm no more interesting how to live in this world more wealth life than extended for the kingdom of God. Okay. Leo sitasiyo kwitwarika kubaho kuno nobaho muri no sabo nakomeje kwitwararika ivy'ubwami. Are you together? Turi kumwe? 자, last Wednesday
rero kuwa gatatu ushize I explained we have to extend our tent. nigishe ku ijambo rivuga ngo dutazanure amahema yacu. When I came here, igihe naza hano we have around 100, more than 100 church members. atwa dufise nibura nk'abanywanyi b'abanyeshinga bashika hafi ijana. That's why in our space too small for us. nico gituma nagiye kuba neza ko ahantu dukorera amakoraniro haraga. This is Isaiah 49 already explained. aha ni muri Yesaya 45 ivyo namaze Too small, then we have extend our tent. ni hato cyane reka dutazanura amahema yacu. Therefore, this morning when I fellowship with the church leaders, rero muri nico gituma no munsi mu gatondo igihe nagira ibiganiro n'abarongozi we discuss about how to move to another place. twaganiriye ukuntu twashobora kwimuka tukimukira mu kindi At kibanza. the same time, how to buy our plot. hamwe mbere n'ivyo nyene n'ukuntu twashobora kugura ikibanza c'iwacu. We need our own land. turakeneye itongo ryacu. That's why new life. nico gituma bisigura ngo ubuzima busha. New, I'm pastor change, missionary change. murabizi umwungere yarahindutse, umissionary yarahindutse. This is for the development for the gospel. ivyo bisigura ngo ni terambere mu ivy'ubutumwa mu murimo w'ivuga butumwa. Amen. Amen. Even I don't know how long I'm stay in this country. najewe sinzi igihe nzomara muri kino gihugu. Don't worry about that. Even me, I'm a pioneer people. I'm move, continue. ntimuvyiganyire kuko nanje ndi ingenzi nguma nimuka nje ahandi. That's why my life is whole my life pioneer. nico gituma ubuzima bwanje nabayeho ndi ingenzi. Amen. Amen. Therefore, rero Burundi, very interesting country now. rero uburundi muri no mwanya ni igihugu c'ingenzi. I don't know one honorable counselor in Korea, Elder Kim Gesu, he sent card. hari umunyacubahiro muri Korea. Then I found the chairman of diaspora of Burundi. yarungitse ubutumire hama ndaheze ndabonamo ko harimo abadiaspora b'abarundi batumiwe. Therefore, I think diaspora is using Jewish people. je narimenyereye ijambo abadiaspora rikoresha mu baheburayo mu bayuda. How Burundian used to diaspora. gute abarundi nabo biyita abadiaspora. That's why I'm googling. ubwo nyene nacenja kuri Google ndarondera. This is country policy. iyo ni politike ya leta. Am I right? so ko se bimeze. Country policy is diaspora. iyo ni politike ya leta ijanye n'abarundi ba mu mahanga. Burundian people go out of country, you earn money there. Then abarundi baragenda hanze mu bindi bihugu bakaronka amafaranga hama bakazana imitahe. Elder, may I write? Elder Desire no bandi mukuri. This is policy in Burundi country. iyo ni politike nziza ya leta. My wife, she didn't know. That's why when I speak about diaspora, then she against me. Don't say who all church members go out. Who is remain here? umugore wanje yarangwanije kumva novuga ibi iyumva nyene mengo gumye mvuga ibintu byo kuja kuba mu mahanga ega bene data bose boca bagenda. Don't worry. Not even brother sister go out, then 2 people more and 4 people more and 8 people more and 16 people more and 32 people more. What is this? ntimukiganyire nabo mwogenda abandi baraza, babiri baraza, bane bakaza, 8 bakaza, 16, 32. Everyone hallelujah, amen. Twese hamwe amen. So multiple. abantu benshi. Multitude. Church member, multiple movement. ishengero rizokwigwiza tubisinzi by'abantu. That's why niyo mpamvu you can study hard. murashaka gukora inkomezi nyinshi. Continue, even businessmen start more multiple investment. ndetse n'abadandaza bagahetse bagatera intambwe mu gushiramo imitahe yabo kibuke. When I deliver a message, igihe ntanga ubutumwa, Pastor Hong, not me, another Pastor Hong in missionary in
Tanzania. ubundi mu pastor Hongo wo muri Tanzania atari jewe. He mentioned about brother sisters bring offering for construction. Yarakunze kuja bivuga mu makorana ati bene data zana amashikano kugira ngo twubake. They built main chapel. Barubatse urushengero. Also built for the room for missionary. Ndetse bubaka n'inyubako zo kubamo abakozi missionary school and classroom. Ndetse n'amashuri y'abamissionari ibirasi. Then after that they need even window frame, they need door. Ndetse bari bakeneye n'amadirisha, bakeneye n'imiryango. Then church member come, pastor, I will this in charge. I'm bring for the door frame, and I will bring even 10 cement. Harabenze bavuze ati mungeze n'amakuru jenzozana amadirisha dushiremwo, abandi nzozana gasima. Like this. Byari bimeze nka kuno. When I reading Bible, rero iyo ndi konsoma Bibiliya, Moses speak to children of Israel. Abana benshi b'Abanyisirayeli bring offering barazinye amashikanwa for built tabernacle kugira ngo bubake ihema ry'ibonaniro. And gold, silver, bronze. Inzahabu, umuringa n'ifeza. Even acacia wood timber. Ndetse barazanye n'imbaho and also many linen like clothes. Ndetse barazana n'amanyuzi y'imisuku. And oil. Ndetse n'amavuta. And homano like treasure. Ndetse ibintu byose by'agaciro. This is Bible. Brothers sisters must bring to the offering. Rero ibitubona muri Bibiliya na bene data abwiza kuzana amashikanwa. Then I'm thinking about. Rero nabyumviriye ko. If our brothers sisters bring to offering, mu gihe bene data bazanye amashikanwa, where this offering coming from? Aya mashikanwa n'abayavuye hehe? That's why we bring offering, then God will give for you another income. Rero turazana amashikano habimana ikituzanira ayandi undi musesekara. Amen. Amen. When you receive, God will give another income for you. Yutanze ucironka ibindi z'Imana iguhaye. Amen. Amen. So I receive salvation. Nakiriye agakiza. After receive salvation, God did to me new less of life. Nyuma yo kwakira agakiza Imana yampaye ubuzima busha. I was military like a military man. Nari mu bikorwa bya gisirikare. I used to military work more than 10 years. Nahoze mu bya gisirikare nahakoze nk'imyaka irenga 10. But after I discharged, ariko nyuma yo gusubiza mu buzima busanzwe, I joined another military. Naciye nja mu kindi gisoda gisha. Soldier of God. Igisoda c'Imana. That's why I'm some pastors from Zambia, they call me commander. Nico gituma abantu benshi muri Zambia kunje kunyita umukomanda. That's why I am commending to them. Nizera ko n'ubu nkiri ntwaza ngabo kuri bo mu kubaha amategeko. Through the CLF program. Biciye mu ihuriro ry'u. I'm still communicating with Zambia. They are not our Good News Mission pastor. Another outside the Good News Mission pastor, but I managing their still. Sabungere muri Good News Mission Church ariko nabandi bungere muri andi mashengero nje ndabitunganya ko nonyene. All over the world, God promised to me, all the earth is mine. Rero isi yose Imana yabinsezeranye isi yose ni rwawe. That's why God call heart of Africa. Kubera iki Imana yise Burundi umutima wa Afrika. When I came here, first image of Burundi. Rero igihe naza ngaha ishusho ya mbere nabonye mu Burundi. I experienced last week 5 days no regidezo power. Nabayeho nk'imisi ishika 5 ntabona amatara tanzu na regidezo. But I think you are very used to because you live like this. Nibaza ko mumaze kwimenyera ko muyibereye gutyo nyene. But my case, ariko jeho, it was very hard. Vyari ibintu bikomeye cyane. Then I see this side, my house, this side there is a mountain side, there is right. Iyo ndavye ku ruhande mpagaze ngaho iwanyu nabona ku musozi hari umuyaga nkuba amatara. I curious. Ngira amazinda. Why this company supply power there? Why no supply to our side? Kubera ikino shira hamwe rya regidezo zitanga umuyaga nkuba kuri ya ruhande muga mu ruhande mperereyemo ntitanga umuyaga nkuba. Then I'm thinking about that. Rero navyumviriye. I will make our own power. Rero nkwiriye kurondera kwitangira amashanyarazi. Already resources
like sunshine. buriya turafise aho dushobora kubikura ku Sunshine is power. imishwarara y'izuba burya The ari umuyagankuba. sunshine turn to the electricity. imishwarara y'izuba irashobora guhindurwamo umuyagankuba. I used to. ndabimenyereye. Then I was complaining, rero natanga kwidodomba. but I'm stop complaining. ntangura Complain useless. kwidodomba ni vyimbura. Then I speak to my wife. We stop complaining. ntangura rero kwiyumvira ati We overcome this situation. hanyuma turengere bino bihe. That's why even when I driving, nico gituma niyo ndiko ndanyonga a umuduga lot of road pass hole. mwibarabara nza sanga bimeze nabi. I hate about this situation. ndanka cyane bino bihe. But I can't trust for who is replaced about that. ariko sha kwizera bajya bashaka kunkorera imodoka. That's why I speak to pastor. You can collect all network nearby our neighbor. njituma naganirije umwunge namubwira ngo urakwiye kurondera I ukiganya cannot abanyi fix bose. all road in Bujumbura. sishobora gukora amabarabara yose y'Ibujumbura. But entering our road, ariko duhereye mu ibarabara this entering road, this road, and this road iri only. barabara niri na ririya. I speak to pastor. You can start organize work. yaganiye n'umwungere pote namubwira ati ukwiye kwitunganya. Even each house small contribution. ndetse na buri wese muhiriwe agira We interera. buy some like global. hanyuma dushe kugura nk'agasima gashobora Can we gukoreshwa. fill the parcel? hama twuzuze ibinogo biba bihari mu ibarabara. I don't want a whole road, tarmac road, covering road. simvuga ngo dushemo ikaburimbo mu But ibarabara we can ryose. fill the make flat. ariko urashaka kuringaniza Then aho prevent tire burns. hanyuma bigakinga gutobora amapine. Then I'm starting this movement starting from our community here. rero uwo mugambi nagiye kubona ko ari byiza kutanguza mu kibano cy'iwacu. New mind, new life. umutima musha ubuzima busha. That's why God calling to me in Burundi now. nicyo gituma rero Imana yampamagariye mu Burundi. Amen. amen. Today we read Book of John chapter 3 about you must be born again. uno munsi twasomye icyanditswe mu gitabo cya Yohana igice cya 3 kivuga ngo Let's kuvuka pick bwa out. kabiri. You must be born again. dusubirire hamwe twese tuza kuvuka bwa kabiri. You must be born again. ubwiza kuvuka bwa kabiri. You must be born again. You must be born again. you must be born again. 자, born again meaning is change. kuvuka bwa kabiri sigura ngo guhinduka. Amen. amen. No more same life, old life. kuba utakimeze nk'uko wari ubwa mbere. After born again, your life change, new life. nyuma yo kuvuka bwa kabiri ubuzima bwawe burahinduka. ubwo n'ubuzima busha. 자, Nicodemus was religious leader. Nikodemu yari umwigisha w'ivyanditswe. But he don't know. He is wondering about the purpose of his one's life. ariko ntiyarazi intumbero y'ubuzima bwiwe. Then he came to Jesus at the very night. rero yaraje aza kuri Kristo mu ijoro ry'umuniha. He searching, he asked what is truth. ararondeza kugira ngo amenye ukuri. Then Jesus speak to him. rero Yesu yaramuganirije. Unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. kiretse uvutse bwa kabiri bitari uko nshaka kuraga ubwami bw'ijuru. Amen. amen. Therefore, niyo mpamvu I think this one the Kirundi, right? nibaze ko mubibona hajya kuri screen mu Kirundi. umuntu atavutse bwa kabiri. Okay. You must be born again. mubwiza kuvuka bwa kabiri. Nicodemus thought of physical birth. Nikodemo we yiyumvira kuvuka bwa I'm kabiri. old. How can I enter into mother's womb and how do I come out? je nk'umuntu akuze nk'uko nushaka kuja mu nda ya mama gutama nongere mvuke. But Jesus talking about spiritual birth. ariko Yesu we ngaha yareka avuga kuvuka bwa kabiri mu buryo bw'impwemo. We are born again through the word and Holy Spirit. turabavutse bwa kabiri biciye mu ijambo no muri mpwemo yera. Amen. amen. But Nicodemus' idea is he's a ruler, he's like intelligent man, but he
doesn't know what is true born again. rero Nikodemo wewe kwiyumvira ko ari umuntu nyene aciye ubwenge w'intiti yiyumvira gusa kubijanye no mu buryo bw'umubiri. Amen. Amen. 자, the water means the word of God. rero iyo tuvuze ngo amazi 자, last week we mentioned I'm delivering messages how water turn to wine. ubushize twaganiriye mbigisha kuntu amazi yahindutse vino. Whatever he says to you, do it. icyo babwiye cyose mugikore. 자, when you received, iyo wakiriye, whatever he says to it, then it was what kind situation, what kind your environment, but it is turned to from water to wine. icyo babwiye cyose muze mugikore, ntacyo bitwaye ko ibihe byaba bimeze, icyo bikoze gusa amazi aheze agahinduka vino. That's why that water mean word of God. nicyo gituma ngo amazi bisigura ngo ijambo ry'Imana. The Spirit gives new life in our heart. When we believe, the Holy Spirit makes us new people. iyo nkemu naho ngaha ngo bica bitugira abantu basha. When you reading Bible, iyo uri kusoma Bibiliya, explain very well how you receive Holy Spirit. birasigura neza ukuntu ushobora kuronka mpwemu yera. Even first time, Acts chapter 1, icambere niyo turaje mu gitabo cy'Ibyakozwe n'Intumwa mu gice cyambere. do not leave city of Jerusalem, you waiting. ntimukave muri Yerusalemu ahubwo murindire mu gisagara. That's why Jerusalem is people waiting, then Holy Spirit come. niyo mpamvu abantu barindiriye Yerusalemu mu gisagara kugira ngo mpwemu yera baze. So after Holy Spirit come, nyuma y'uko mpwemu yera, then people speak tongue and people signs, but all focusing to the being born again. rero nyuma yo kwakira mpwemu yera baravuze mu ndimi, barakoze ibitangaza, ariko bose baguma bahanze amaso kuvuka bwa kabiri. At the forgiveness of sin, then people receive Holy Spirit like with gift. rero nyuma yo gukiranuka icyaha abantu bacaronka mpwemu yera bakamuhabwa nk'ingabire. So born again, rero uwavutse ubwa kabiri, sinner turned to righteous by blood of Jesus. bisigura ngo umunyabyaha yabaye umugororotsi icyo maraso ya Kristo. Amen. Amen. That's why when you reading Bible, nicyo gituma iyo usomye Bibiliya, there is a lot of promise for even country, even your individual life, even your family, even your children, even your future. hari amasezerano menshi yaba yerekeye igihugu, yaba yerekeye abana, urubyaro rwacu cyangwa se ubuzima bwacu na kazoza. That's why last Wednesday I delivered a message. nicyo gituma mu ndwi iheze kuwa gatatu natanze Turn ubutumwa. around your eyes, people gathering come to hear. unamura amaso uraba guhanza abakugana bose. I oftentimes mention about Israel people. ni kenshi nkunze kuja ndabaganiriza ku bijanye n'abanyisirayeli. Diaspora first using from Israel. diaspora, iryo jambo diaspora aba mu mahanga ryakunze gukoreshwa ku Bisirayeli. Because Israel, like Jewish people, they spread all over the world. kubera ko Abisirayeli, Abayahudi bakunze gusanzara ku isi hose. Because they didn't have a country. kubera ko icyo gihe ntibari bafite igihugu cyabo bwite. Even many countries, or even they, like a time of Second War, time of Hitler season, he killed 6 million people. nicyo gituma mbere dusuye muri kahise twoshobora kubona mu gihe cya Hitler yashobora kwica abantu baba miliyoni 60 z'Abayahudi. That's why Jewish, they thinking about nicyo gituma rero Abayahudi batanga how to we save, how to we survive. mbega twashobora kubaho gute tukakiranuka gute. That's why Jewish people's business is development, diamond market, gold market. nicyo gituma urudandazo rwacu rutera intambwe mu by'izahabu ndetse no kudandaza utubuyenge. That's why most Jewish, they stay in the Manhattan in New York. nicyo gituma Abayahudi benshi bace i Manhattan muri New York. Manhattan in New York is
very center of world trade. Manhattan muri New York ni mu gisagara ahantu hakunda kubera urudandazo rukomeye. That's why 2001 it was 9/11 terror, like terrorist hitting to twin building. Nico gituma mu 2001 mu kwicenda habayeho ibikorwa by'iterabwoba igihe byabomora Trade Center. But ariko Israel still strong. Israel bakomeje guma bahagaze bwuma. That's why Israel and Hamas they fighting each other. Nico gituma Israel na n'ubu na Hamas bakomeza kurwana. Even around the country, the Iran and also another Hezbollah. Ndetse n'ibihugu bihakikije nka Iran na Hezbollah. But now this day I'm talking about how we Burundi people using diaspora. Rero ikituma mbaganiriza ibi nukugira ngo mushe gutana impamvu abarundi Yes, government even using through diaspora for the economic raise up. Nubone nubwo igihugu cyo gikoresha ijambo diaspora rishatse kuvuga iby'ubutunzi. But myself to explain to you through diaspora network of Burundian community. Nanje ngiye kubaganiriza ku bijanye n'ihuriro nka diaspora. We spread gospel all over the world. Mu gutanga ubutumwa bwiza ku isi hose. Amen. Amen. Yesterday one sister called me. Ejo hahise hari umwene data umwe mushiki wacu ngaha yarampamagaye. She live in Netherlands. Aba muri Netherlands. She was not trust me. Yambwiye yuko atatwizera. But when she called, then she asked, where's your church in, where's the Good News Mission church in Amsterdam? Rero yacitanga kumbaza aho ishengero ryacu ryo rihereye i Amsterdam. Her heart opened, then I'm explained some message to her and pray for her. Rero yaruguruye umutima turashaka kuganira hama ndamusangiza ubutumwa. I'm starting diaspora mission from Burundian community all over the world. Rero natanga gukora ibikorwa by'ivuga butumwa muri diaspora ku isi hose y'u Burundi. Amen. Amen. When I arrived in airport 7 October. Igihe nashika ku kibuga c'indege niba ko bibaza itariki 6 October. Zitandatu ku 10. My check-in luggage one missing. Rero igihe bakora suzuma imizigo yanje umuzigo umwe baratakaye. I'm waiting for the baggage claim. Ntangura kubanza kurinda aho baja kubariza ibijanye n'imizigo. Even another also group they baggage claim. Hariho n'abandi kandi twahuye nabo nyine bafite ikibazo nk'incanje. While the time I met one Burundian but USA citizen. Rero mu ico gihe naciye mpwa n'umurundi w'umunyamerika. He showed the Burundian community in America more than 300 WhatsApp group. Yaciye anyereka group ya WhatsApp irimo abarundi bashaka nk'amajana nk'atatu bakunze kuganira. That's why he and I continue communicate how we invite even Burundian community to CLF USA conference. We nanje twakomeje kuganira twiyumvira ukuntu kushaka gutumira iryo huriro ry'abo barundi ngo bazuze bitabire amakoraniro y'abarongozi Kristo ya CLF muri Amerika. But we are in here is a very center and rockland country in Burundi. Rero ngaha by'ukuri koko n'ahantu nyene by'ukuri by'ihuriro. Burundian people spread all over the world. Ariko ubundi bw'abarundi bo barasabagirira nino ku isi yose. With diaspora. Bice mu mugambi wa diaspora. Amen. Amen. With diaspora we using this network spread gospel. Rero muri buno bufatane bwa diaspora turashaka gutanga ubutumwa bwiza ku isi yose. Even Belgium. Ndetse no mu Bubiligi. Dubai. Germany. Mu Budagi. Then also that's why please among your you have any contact information send to him. He will make like Good News Mission Diaspora Church.
Rero niyo mpamvu namwe ubwanyu murahamagara kuzomuheza amakuru kugira ngo ashobore gukora group ya WhatsApp ihurikiyemo aba diaspora bo muri Good News Mission Church y'u Burundi. Like Israel. Nka kuno nyene kwa Bisirayeli. Amen. Amen. So Israel is like Jewish people. God appoint them. Rero Abisirayeli n'abayuda Imana yarashize speak to Abraham, I will make you great nation. Shituma yarabwiye Abraham ngo nzokugira ihanga rikomeye. This Bible. Iyi ni Bibiliya. If you receive this word in your heart, iyo wakiriye no jambo mutima wawe, Burundi church will be a great church and great nation. Hakuno nyene ishingiro ry'i Burundi zo birikomeye zo bihanga rihambaye. Amen. Amen. Because God speak to us. Kubera ko Imana yarabitubwiye. Ask me whole nation. Nsaba nzoguha amahanga yose. I will give you to your inheritance. Nzobiguha nk'umwandu wawe. This promise only for Pastor Park. Iryo sezerano mbese ku Burundi bo only Pastor Park his promise this one. Irega no Burundi ni sezerano nka Park yahawe. In Burundi, God not live in Burundi. Imana ntiba mu Burundi. Is God die in Burundi now? Imana yapfuye mu Burundi? No, he's still alive. Imana iracari nzima. You know this God, he said, God sent his son. Do you know this song? Murazi no ndirimbo? Imana yarungitse umungu wayo. Because he live and can face tomorrow, because he lived. He lived. Ni nzima. Jesus live. Yesu ni muzima. Jesus live in your heart. Yesu muzima muri mwebwe. Amen. Amen. Then Lord start work from your heart. Rero umwami Yesu atanga gukora mu mutima wanyu. The water mean the word of God. Amazi sigura ngo ijambo ry'Imana. That's why through the water, when you receive word of Jesus, we receive salvation. We turn to sinner to righteous born again. Bice mu mazi no kuvuga ngo bice mu ijambo, bice muri Kristo turashaka kuba twara abanyabyaha mugato tukaba bavutse ubwa kabiri abagororotsi. Jesus died on the cross for our sins. Yesu yapfuye ku musaraba kubw'ivyaha vyacu. Through his own blood, all our sins were washed away. Rero bice mu maraso ivyaha vyacu byose byarahumanuwe. When you believe this, we are born again. Iyo twizeye bino tuba tubaye abavutse ubwa kabiri. Amen. Amen. God wants to give you a new beginning today. Rero Imana ishaka kubahereza itanguriro rishasha muri no munsi. No matter your past, if you receive Jesus, you became a child of God. Nacho bitwaye kahise kawe ariko maze wakira Kristo ubaye umwana w'Imana. Amen. Amen. This is Book of John chapter 1. Ivyo biri mu gitabo cya Yohana igice cya mbere. Amen. Anyone he call you receive the Jesus Christ, then you became a child of God. Rero abamaze wakira Kristo umwami n'umukiza wose ababaye abana b'Imana. Child of God, we rule over the world. Abana b'Imana tuganza isi yose. Amen. Amen. Therefore, the Burundi church we start renovating, we start change. Nico gituma rero ishingiro ry'i Burundi tutangura gusanasana tunagura tubigira bisha. Everything is we will change. Byose tuzobihindura. Then environment change. Rero nikirere gihinduke. Situation change also. Ibihe bihinduke navyo nyene. First our mind, our idea forward. Icambere imitima yacu ivyumviro vyacu nivyo bibanza. You know, while our Good News Mission start some project, muzingene ishengero ryacu rya Good News itangura imigambi itandukanye. We not save and prepare for money. Ntabwo dutegura amafaranga. We can start. Turashaka gutangura. Then necessary things, this is a financial issue or people cut supported. Tugatangura yamara ibikenewe ivyibanze baba bantu canke ivyankenerwa by'ibikoresho Imana ikabitanga. Amen. Amen. The life change like this. Rero nkakone nyene kwihinduka riba. Our mind, our idea forward. Imitima yacu ivyumviro vyacu birabanza bikitagira imbere. Even already people believe or not,
rero n'ubundi abantu babyize batabyizera Jesus died for them. Yesu yarabapfiriye. Amen. Amen. Even Muslim people. Ndetse n'abayisilamu. I'm also invite Muslim background culture people. Ndetse je nja ntumirira abafise imyizere ya Kisilamu kudukirana. Jesus love you. Jesus died for your sin. Yesu yarabapfiriye ibyaha byanyu. Amen. Amen. Then I invite them. Rero ndabatumira. I met many Muslim trader in Sioni market or somewhere. Nagiye mpura n'abayisilamu akorera mu isoko kwa Sioni ndetse n'ahandi. Most I see hardware market owners is from the Indian community, Pakistan or Oman people. Abantu benshi nagiye mbona bacuruza ibikoresho by'ubwubatsi n'ibindi bitandukanye kandi benshi biva mu bice byo mu Buhinde. I'm interesting market of construction. Nagize amazinda menshi cyane kubijanye n'ibikoresho by'ubwubatsi. When I get the contact information, igihe naronka amakuru, I'm starting evangelism. Natangwa imbere kubigisha. I'm starting fellowship with them. Nangwa kuganira nabo. Even any background, no problem. Nacho bitwaye uko babaye uko bameze. I'm interesting also Vietnamese. Numvise mbere ngize n'amazinda kubava muri Vietnam. This next to me, he work in Vietnam company. Uyu ari impande yanje asanzwe akora mu ishirahamwe ry'aba Vietnamese. I'm surprised Lumicash managing by Vietnam company. Natangaye numvise ko Lumicash ari ishirahamwe ry'aba Vietnam. That's why I ordered to him, speak to him, you should deliver a message to Vietnam people. Cyo banamutegetse ngo bwiza kwigisha ukabwira ubutumwa bwiza aba Vietnamese. In Vietnam evangelism illegal. Muri Vietnam kwigisha ubutumwa bwiza biciye kuri n'amategeko. Vietnam police arrest our missionary. Igipolisi cya Vietnam kica kiguhagarika kirahagarika akenshi abamissionari bacu bakorerayo. Understand? Murabitahura. But here, ariko hano, if brother Jack deliver a message to Vietnam people, iyo mwene data Jacques kwigisha aba Vietnamese, Burundi police arrest him or not? Igipolisi cy'u Burundi kizomuhagarika cyane. No one. Oh yeah, nta numwe. How good chance for the mission of other countries. Mbega karyo keza ku missionary mu kindi gihugu. You don't need to go to Vietnam. Ntibisaba kurinda kuja muri Vietnam. But he already missionary to Vietnam. Ariko ubu yaramaze ko mu missionary wa Vietnam. Amen. Amen. You don't need to go to Oman country. Ntibisaba kurinda kuja muri Oman. I met Oman from Oman, owner one of hardware shop. Rero muri babandi nababwira bacuruza ibikoresho by'ubwubatsi harabo nabonye bava muri Oman. You can deliver the gospel to these people. Urashaka kubaha ubutumwa bwiza nabwine nabo bantu. Amen. Amen. If you go to Oman, then maybe people they bring to stone, then try to even beat you. Kumbure mu gihe mu gihugu cya Oman bo kwicisha amabuye. Isn't it? So ko in Burundi. Ariko turi mu Burundi. No. Oh yeah. Amen. Amen. Sawa. Ni neza. So in Burundi, very good opportunity to deliver gospel even all over the world. Rero turi mu Burundi nakaryo keza nahantu hameze neza kuvuga ubutumwa bwiza mbese twanabushitsa mu mahanga yose. You must be born again. Ubwiza kubanza kuvuka. Amen. Amen. When you meet your family, iyo uhuye n'umuryango, even not yet join our good news mission. Mu gihe wataraza ngo batugane mu ishinga ry'ubutumwa bwiza, you speak to about you must be born again. Uteza kubabwira ubwiza kuvuka bwa kabiri. Sinner cannot reach the kingdom of God. Umunyabyaha ntazuraga ubwami bw'ijuru. Sinner must turn to their life, change to righteous. Umunyabyaha ntashobora kwihindura umugororotsi. 자, through one man, sin entered in the world. Biciye mu muntu umwe icyaha cyinjiye mu isi. That's why everyone became sin. Nico gituma bose babaye abanyabyaha. Therefore, there is two different Adam. Niyo mpamvu mabwira ngo hariho ba Adamu ubwoko bubiri. First Adam is the natural Adam. Ni Adamu wa mbere nyene. Through one man Adam, first Adam, everyone became sinned. Biciye muri Adamu wa mbere no kuvuga ngo abantu bose babaye abanyabyaha. Therefore, rero everyone, when you receive salvation, iyo mumaze kwakira agakiza bene data,
the life change. ubuzima burahinduka. Amen. Amen. Through one man, biciye mu muntu umwe, through one man, sin entered in the world. biciye mu muntu umwe icyaha cyarinjiye mu isi. Through one man, sin entered in the world. biciye mu muntu umwe icyaha cyarinjiye mu isi. Amen. Amen. That's why niyo mpamvu another one man, uwundi muntu who? ninde? Jesus Christ. Ni Kristo, Yesu Kristo. Jesus is the second Adam. Yesu Kristo ni Adamu wa kabiri. Therefore, Lelo when Jesus came in our heart, igihe Yesu yaza mu mitima yacu, you receive salvation. mwaciye mwakira agakiza. Second born. Ubu ni Adamu wa kabiri. So, again I explain. So, through one man, Adam, everyone became sinned. Ndasubiramwo, biciye muri Adamu wa mbere abantu bose babaye abanyabyaha. Through another man, biciye mu wundi, second Adam, Adamu wa kabiri, Bible says the second Adam or last Adam. Biblia iravuga ko ari Adamu wa kabiri cyangwa se Adamu wa nyuma. Last Adam, Adamu wa nyuma, he take away our sin. Biciye muri Adamu wa nyuma yakiriye yikora ibyaha byacu byose. He and I exchange hearts. Wewe nanje aduhindura imitima. He took away my sin. Atora ibyaha byanje byose. He gave Holy Spirit. Atanga mpwemu yera. Amen. Amen. This is new lease of life. Ubwo ni ubuzima busha. That's why we call this is born again. Ibi nivyo twita rero kuvuka ubwa kabiri. Amen. Amen. That's why. So first we as like caterpillar. Rero icyo kumenya ngo hakujya kwa kanyabwoya. Caterpillar as like sinner. Akanyabwoya tugafata ko ari nk'umunyabyaha. Caterpillar turn to butterfly. Akanyabwoya karahetse gahinduka kakaba ikinyugunyugu. Amen. Amen. Like sinner, like caterpillar. Nk'umunyabyaha nyene ni nka kwa kundi kinyabwoya. And righteous is like butterfly. Umugorotsi twigeranye n'ikinyugunyugu. This butterfly is flying on the sky. Kano kanyugunyugu kigurukira mu kirere atangorane. Like after born again Christian, nyuma yo kuvuka ubwa kabiri rero, so we no more interesting tears life. Ntituba tukibayeho twitwararitse ivy'inosi. We interesting to heaven, belong to heaven. Twitwararika ivy'ubwami bw'ijuru. That's why when you did gospel work, niyo mpamvu iyo usomye ugasoma ukayimbura ku bikorwa by'ubutumwa bwiza, for the gospel work then you need airfare, then the Lord provide airfare. kubw'ubutumwa bwiza urakenera amafaranga yabo yo kwiyunguruza, Imana ikabiguhereza. Even you need educational degree, ndetse urakeneye n'impamyabumenyi for the gospel, kubw'ubutumwa bwiza, then God provide for the education support. ni Imana iraguha ubufasha mu ivyo vyigwa vyawe. Amen. Amen. That's why when we started university program in Korea, Kimcheon University, niyo mpamvu twatanguje umugambi w'ishure rya kaminuza Kimcheon muri Korea. I don't want before I don't have plan for the professor. Rero sifise umugambi wo kuba umwigisha waho. Might be after maybe I became more older. Barabona ndiko ndasaza. I'll be teaching to the university in Kimcheon University even. Nanje nshobora kwigisha ku ishure rya kaminuza ry'ishengero ryacu. The God continue training me. Imana yakomeje kuntoza kunyigisha. Country director, uzoba umurongozi w'igihugu, professor, ubu mwigisha wa kaminuza, ubu mu missionary. God give many titles.
Imana yampaye ubutegetsi butandukanye, ibyiciro bitandukanye. I didn't try to myself. Sinabigerageje ubwanje. While I serving to Lord God, kubera iki? Ko gufasha umurimo w'Imana. God make me important person. Mu murimo wo gufasha umugambi w'Imana, Imana yangize uhambaye. That's why Good News Mission all over the world missionary is world best missionary. Nicyo gituma abamisiyonari ba Good News aho bari hose ku isi That's why our Good News Mission church member also world best church member. Ndetse n'abanyeshengero bacu ba Good News Mission Church baje ku isi yose n'abambere. Amen. Amen. So your mind is I'm a best mind. Rero mu mutima wanyu mushimo kino cyumviro nduhambaye ndumuntu ameze neza. According to your faith, your mindset, bivanye n'ukuntu mumeze mu byumviro byanyu. Even financial, you need financial support to you. Ndetse murakeneye n'ubufasha mu by'ubutunzi. Even educational, you need then educational support to you. Ndetse murakeneye n'ubufasha mu bijyanye no kwiga mu bumenyi mashuri yanyu. Even children n'abana muzisanga bafashijwe. Amen. Amen. You believe that, then God will want to do, the Lord support to you. Nimwizere gusa ngo icyo nkeneye Imana cyo kimfasha. Amen. Amen. That's why we remove our idea we are poor life, poor country. Nicyo gituma twe kubanza gukora kino cyuvyo mitwe yacu ngo turakenye turi mu gihugu gikenye gitindahaye. When I research to the internet data, igihe naraba amakuru kuri internet, yes, they just talk to according to situation. Amakuru avugwa ku mbuga ngurukana bumenyi avuga ibihe tubona n'amaso yacu. I'm not denying the situation. Siko ndabigwanya ivyo bivugwa. Situation there is. Ibi uko bimeze, but we training ourselves, birahaye ko kaduhindure natwe twiyigishe, not speak according to our own situation. Tureke kuvuga uko ibihe bimeze. We speak according to the promise of God to Burundi. Tuvuge twisuzezano ry'Imana tubwira abarundi. Amen. Amen. That's why diaspora mission. Nicyo gituma tugiye kuba aba diaspora mu murimo w'ivuga butumwa. We spread the gospel all over the world. Twamamaza ubutumwa bwiza ku isi yose. That's why in Burundi the center of Africa and heart of Africa. Nicyo gituma Burundi bwabaye umutima wa Afrika. I learned this mindset from Togo missionary. Uyu mutima nawigiye ku missionary wo muri Togo. West Africa Togo missionary he continue speak. Mu burengerazuba bwa Afrika muri Togo mu missionary yakomeje kuza yigisha abivuga nko kunye birasanye nko kunye. Country condition very similar in Burundi. Ndetse uravye ibihe by'igihugu bigomba gushushana n'ivyi Burundi. But Togo church is a big number. Ariko ishengero ryo muri Togo church is under the construction. Ikandi ishengero ryo muri Togo bo muri kino gihe bari mu bihe by'inyubako. Then I learned from him. Rero nigiye kuri we. That's why continue even branch church, even main church, we built our own chapel. Nicyo gituma rero natwe tugiye kuzokubaka urushengero rwacu. Amen. Amen. 자, follow me. Land. Munkurike tuvuge ngo ikibanza. Land. Amen. Amen. We need land. Turakeneye ikibanza. We need a church plot. Turakeneye itongo ry'ishengero. Amen. Amen. Then we start build our own chapel. Reka dutangure kubaka urushengero rwacu. Yes, this is long process. Rero ni urugendo rurerure n'ivyo. Promise from God. Ariko isezerano riva ku Mana. Amen. Amen. I don't know your house circumstances or house environment. Sinzi ibihe mubayemo mu mihiri wanyu uko mubayeho mu by'ubutunzi. You don't need to report to your house how much money, your house how your difficult life. You don't need to report to me. Ntabwo musabwe gutanga icegeranyo cy'ingene mubayeho iwanyu ngo urumva ngo ubutunzi bw'ibanze. I don't want to listen from you about your situation. Sinkeneye kuzumviriza ibijanye n'ibihe byanyu mubayemo. Fellowship with promise. Reka ahubwo tuganye twisunze. That's why this morning leaders meeting I speak to them tomorrow about this time. Je gituma no munsi makoraniro y'abarongozi twaganiriye kugira ngo ejo nk'ayamango. I speak to tomorrow about this time. Ejo muze muvuge ngo ejo nk'ayamango. Follow me tomorrow about this time. Reka mumurikire ejo nk'ayamango. Tomorrow about this time. Ejo nk'ayamango.
Tomorrow about this time, Burundi change. ejo nk'aya mango Burundi buzohinduka. Even your individual life change. ndetse n'ubuzima bwawe bwite buzohinduka. Amen. Amen. 자, this is born again life. rero uburyo ubuzima bw'abavutse Born again life, we are no more belong to the earth life. rero abavutse ubwa kenya We belong to heaven. ahubwo tuba twegukira We speak ijuru. language from heaven. tuvuga ururimi rw'ab'ijuru. This is like tongue. ibi bisigura ngo ni ukuvugishwa mu ndimi. Amen. Amen. Language from heaven. indimi ziva mu ijuru. Kingdom of God. mu bwami bw'uhoraho. Amen. Amen. This is born again. aba ni abavutse ubwa kabiri. You must be born again. mubwiza kuvuga ubwa kabiri. Amen. Amen. So born again, we speak language from heaven. abavutse ubwa kabiri tuza kuvuga ururimi rwo mu ijuru. We speak language from faith. tuvuga ururimi ruva mu kwizera. We do not trust our own viewpoints. ntituba tukicizeye uko tubona ibintu. Amen. Amen. Our own eyes not true. amaso yacu ntabwo avuga ukuri. Amen. Amen. Somebody said to me umuntu umwe yaranganirije about Congo situation. ambwira uko ibihe byo muri Kongo vyifashe. Uvira very dangerous. mu Buvira harateye You ubwoba. don't go with car. ntukwiye kujayo n'imodoka. I'm not ignorant to them. sitiko ndashaka kujayo. It's true. ukuri. But I cross over. ariko naramaze I kwibuka. went to Uvira. naramaze kuja muri Uvira. Yes, some DRC Congolese policemen struggled with me. ego hariho abantu muri EDC barangoye. I'm start to deliver a message to ariko him. ntabwo kuvuga ubutumwa bwiza. No. He oya. avoid. yaragize ubwoba. He continued demanding money. akomeza kuza nsaba amafaranga amahera. I'm a man of God. cyane umuntu w'Imana. How can I give money? cyane kwa mahera gute? If I offense, ariko ndabikoze kugira ngo nzikosa. bring official receipt. nzikosa nzani I cyane. pay. hama ndi amande. I pay office. hama ndihe I not amande. give money to you. ikiwe ndaguha. He continued another document. yaciye atanga kuzana izindi mpapuro akira. Then finally he continued demanding. ariko yakomeje gumasaba. Did I give money or not? naramuhaye amaye cyane namuhaye. I'm not giving any money. nta mare namuhaye. Only blessing. gusa namuhaye umugisha. Do you want to receive blessing? Do you want to receive curse? ushaka kuronka umugisha nk'umuvumo. If you struggle me, God punish you. niwakomeza kumvuruga Imana I'm a izoguhana. man of God. cyane umuntu w'Imana. Amen. Amen. I planning to start church Uvira and start church and Bukavu. nasengeye gutanguza ishengero muri Uvira no mu Bukavu. Then maybe their war is finished. nizira yuko yabanze kuvyubaka. Sindio? suko se biri sivyo. Sivyo. That's why in our Burundi churches we have to deliver gospel even neighboring country. nico gituma natwe nk'ishengero ry'i Burundi twe kwigisha ubutumwa bwiza no ku bihugu bibanye. Then Burundi churches strong will be financial strong also. rero ishengero ry'i Burundi izotera n'imbere mu by'ubutunzi. I continue blessing you, then you receive this nzokomeza kubahezagira namwe mukomeze kwakira rero jambo ry'Imana. When I reading Bible, igihe nsoma Bibiliya I command blessing. nkategeka umugisha. Bible said like that. Bibiliya ivuga gutya. That's why I'm recommend you niyo mpamvu n'ubundi reading Bible. ndabatumirira gusoma Bibiliya igihe That's why when you reading Bible, nicyo gituma igihe usoma you Bibiliya summarize some is a move touch in your heart. hanyuma umuco ugira icegeranyo ukagira Then akantu you- k'incama kakoze ku mutima. You posting good news mission WhatsApp group. hanyuma ukaca ndetse ubishira muri groupe ya WhatsApp Even ya Good News. this day I reading from, for example, Exodus chapter 1 to 20. I read then among the scripture in my heart is more blessing. ugashinga inaye nk'uko ukavuga ngo jene uyu munsi nasomye igitabo c'itanguriro nahereye mu gice ca mbere kubana ku ca 20 ariko noneho umutima nakiriye n'uyu. Amen. Amen. You sharing each other. tugasangira. That's why this is a fellowship. They said to one another. ibi rero nivyo vyitwa kuganira. They said to one another that God showed the other way and living way. rero kubana ibi nivyo Imana yatwese niyo nzira nshimana ikatwereka. We call Bible said new and living way. New and living way. New and living way. New.
New new and living way. ibi bisigura ngo ni ubuzima busha aho buzorangirira. You know, for leprosy, they discuss. Murazi ya nkuru y'abanyamibembe bane baraganiriye. Why we sitting here? Kubera iki twicaye hano? We will die here. Tuzopfira hano. If let's inside to the city of Samaria, nitwaja mu gisagara cy'i Samaria, we die there also. Tuzopfira naho nyene. Let us go to Syrian camp. Kubw'ivyo rero reka twigire mu gisagara. The Syrian camp is enemy. They will kill. Bazotwica nivyo. If they will kill us, then we will die. Nibatwica if they will live, then we will live. Nibatureka naho turakira. Surrendering heart. Reka rero tugende. But this is a new and living way. Rero iyi ni inzira yo kurongorwamo mu buzima bwacu. Salvation. Agakiza. Amen. Amen. The salvation is a third way. Agakiza ni inzira igoye. Then God opened the way. Continue. Imana yuguriye inzira nsha. New and living way. Inzira nshasha. Amen. Amen. We continue thinking. Dukomeza kwiyumvira. Thinking deeply. Kwiyumvira mu buryo butandukanye. This is our founder, Reverend Oxupak, training us. Uko niko ndetse n'abatanga ishengero ryacu Oxupak yakunze kutwigisha. Then, for example, rero nk'akarorero. Listen carefully our young sisters here. Munyumvirize neza abashiki bacu mukiri bato. The people you date with men. Imbere yuko muja mu rukundo. You thinking about muyumvire. First. Icambere muyumvire. If I sleep with a man, ninaryamana n'umugabo. How is the next? Mbega bizokurika nibihe? If I got pregnant, nasama. How is the next? Hazakurikira iki? Then you accept or not, you decide yourself. Rero nuvyemere canke ureke nawe. Thinking deeply. Banza wiyumvire ugutandukana. Understand? If not idea. Nta cyumviro kindi. Just sleep anyway. Gusa nyene wibere uko That's why situation different. Nico gituma ibihe bitandukanye. That's why in our Good News Mission Church, nico gituma rero mwishengero ryacu rya Good News, after receive salvation, nyuma yo kwakira agakiza, you should thinking. Mubwiza kwiyumvira. What is the best way? Mbega ni ikihe cyo? What is the best life? Ni ubuzima buhe bwiza. Not by the law. Atari not by the church, ariko bwijwe n'amategeko. By the light of God. Rero ndumuco w'Imana. God did to you. Imana izondongora. Because the Bible said I am the light of in the world. Kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo ndumuco w'isi. Then we are the shining star in the world. Rero turi inyenyeri zaka mu isi. Amen. Amen. So before something wrong, imbere yuko abikigenda nabi, you thinking next. Chawiyumvira kubikurikira. If I did like this, how was next? Mbega ninabikora kuno haza gukurikira iki? Then you can't. Rero kubw'ivyo ntubikora. Then thinking deeply. Rero mwiyumvira gutandukana. If you trust yourself, ni wizera. Then big problem yourself. Izo ikibazo gikomeye. If you don't know, ataruko naho, ask people. Baza abandi. Ask elders. Baza abarongozi abakuriye. Baza ask people. Baza umufasha, baza umukozi w'Imana, baza abandi. They said to one another. Uko niko tweze tukabana. Then God will give a new and living way. Rero Imana izoguhinda inzira y'ubuzima busha. This is born again. Abo nabavutse bwa kabiri. New life. Ubuzima busha. Amen. Amen. That's why John chapter 3 speak to Nicodemus. Niyo mpamvu Yohana igice cya gatatu kivugamo Nikodemo. You must be born again. Ubwirizwa kuvuka ubwa kabiri. Amen. Amen. If not born again, we cannot see kingdom of God. Utavutse ubwa kabiri ntuzobona ubwami bw'ijuru. If you have sinned, niba wakora icyaha, you must be accept Jesus Christ. Iyo ufite icyaha ubwirizwa kwizera Kristo, ukakira Kristo. Amen. Let us pray. Reka dusenge. All people close eye. Twese duhumirize. Then I ask you. Amandababaza. I have sinned. Ndafite icyaha. I have sinned. Ndafite icyaha. I want counseling. I want counseling from church. Shaka kubaganiza bice mu ishengero. So all close eyes, please. I have sinned. I want born again. Mwese murahumirije. I want born again. Shaka kuvuka bwa kabiri. Please your right hand hands up.
abashaka kuvuka ubwa kabiri cyo mukiriza ukuboko kw'iburyo. I have sin, I want born again. Na ndafise icyaha shaka kuvuga ubwa kabiri muce muduza ukuboko Other people all close eyes. Abandi nabo muce muhumiriza. So all close eyes, then I want born again. Abandi mwese muhumirize ubundi nawe yumva keneye kukiranuka afise ukuboko. Aduze ukuboko keneye kuvuga ubwa kabiri. Stand up please. Hamacha haguruka. Stand up. I pray for you. Haguruka ndagusengere. I pray for you. Ndagusengera. I pray for how to receive salvation. Ndagusengera ukuntu ushobora kuronka akakiza. Let us pray. Reka dusengere. Father, thank you. God bless today. Data turagushima kwa twese umunsi. Today I deliver the message you must be born again. Uyu munsi nasangije ubutumwa buvuga ngo bwiza kuvuka ubwa kabiri. People have sinned. Abantu bafise icyaha. Sinner go to hellfire. Abanyabyaha baja muri Gehinomu. Today I confess I am full of sin. Uyu munsi ndaciye ngo nuzi ibyaha. Please Jesus come to my heart. Rero Kristo ngo mu mutima wanje. Please you save me. Kristo nkiza. Then I'll to believe you. Yesu renge kwizera. Then I will receive salvation. Rero nzofakira agakiza. Thank you Lord. God bless our Burundi church. Mana urakoze ku cenga cy'u Burundi. We started diaspora fellowship. Twatanga kuganiriza abandi ba mu mahanga. Please our brothers sisters staying out of Burundi country. Mana bene data baba mu bihugu bitandukanye batari mu Burundi. They must join our fellowship. Twifuza ko bategezwa gukurikira ibiganiro byacu. Then our Kunyish mission will be start construction. Kugira ngo noneho mbere tugiye gutanga inyubako right land. Mana turagusavye duhitongo. Thank you Lord God. Urakoze Mana. God bless our church. Mana hezegira ishingiro ryacu. In Jesus name I pray. Mu izina rya Yesu Kristo niyo tubisaba. Amen. Amen.